Ibiranga izi mbuto nziza rero ni ibi bikurikira. Zikura vuba, ni imbuto zikura vuba cyane gose, hagati y'amezi 9 n'amezi 12 umuntu aba yimbuye imyumbati y'izi mbuto. Ikindi kiranga izi mbuto nziza, zigwanya indwara z'imizi y'imyumbati hamwe n'indwara z'amababi. Ikindi kiranga zino mbuto nziza, zitanga umwimbu mwinshi, zigatanga starch, fufu, ibifunguro hamwe n'ibindi byose bikorwa mu myumbati. Ego ndabahaye mwiriwe cyane mwaramutse abariko badukurikirana kuri no chaîne yacu ya YouTube Vikasava Official. Turongeye kubaha kaze abakunzi bacu mwamudukirana ibiganiro iminsi yose. Turabahaye kaze aho muri hose, abashaka kuba bari muri Amerika, bari muri Canada, bari ngaha iwacu mu Burundi, bari muri Kenya, Mozambique, Zambia, Malawi, Angola, Thailand n'ahandi hose mu Bushinwa. Ndazi hose hari abantu bavuga ururimi rwacu kumvikana kuri rurimi rw'ikirundi canke rw'ikinyarwanda. Rero ko musanzwe muzi ko ari indimi zisanzwe zigize gute zifitaniye isano. Rero turabahaye kaze muze mudukurikirane, mwibagire gusangiza ibiganiro byacu no kugira gute no kugira subscribe canke s'abone bivanye n'ururimi ushobora kuvuga, kugira ngo muze murakurikirana ibiganiro byacu. Rero twagomba tubashikirize ikiganiro kijanye n'imbuto nziza z'imyumbati ushobora gukoresha bivanye n'igihugu urimo, hama rero ukimbura cane. Izo mbuto rero ni imbuto zifise resistance canke ubudahangagwa ku ngwara zanze zifata imyumbati. Rero turatevye cane, tugomba tubabwire ubwoko butandatu bw'imbuto nziza cane mushobora gukoresha zikagwanya ingwara zisanzwe zifata imyumbati. Rero hari abantu benshi bagiye batwandikira baravye ibiganiro tubaha, bakatwandikira ati none nizihe mbuto twokoresha kugira ngo turime imyumbati dushobore kunguka neza. Rero uyu munsi mwigire hafi kugira ngo mwumvirize izo mbuto nziza z'imyumbati mwokoresha kugira ngo mwimbure neza. Abatubajije ibibazo ndibaza bashobora kugira hafi, kandi nawe wumva zino mbuto nziza ntiwibagire kuzisangiza abandi. Iyi video rero ntibagire kuyisangiza abandi kugira ngo nabo bashobore kurima neza, abantu baronke ivyo bafungura, baronke amafaranga, ndetse n'isi itere imbere muri rusange. Uko nawe ndababwira, ivu ni ikintu gikomeye cyane Imana yaduhaye dushobora kwifashisha kugira ngo tuzane ihinduka muri iyi si, kugira ngo dushobore kuronka ibifungurwa. Abarimyi n'abantu ba mbere cyane ngaha ku isi, ko n'abantu bashobora kugaburira isi yose, abantu boto isi yose. Rero kabona mugenzi wawe ashobora kuba ari umurimyi canke agomba kubijamwo, iyi video uyimurongikire. Udatinze rero, imbuto ya mbere nziza ushobora gukoresha mu burimyi bwawe ni imbuto iri mu bwoko bwa TME amajana 19. Rero iyi mbuto ni imbuto ifise resistance kuri izi ngwara tugomba tubabwire, canke ifise ubudahangagwa kuri zino ngwara tugomba tubabwire. Rero ingwara ya mbere ni cassava mosaic disease. Rero ni CMC na cassava bacterial blight CBB, ni kuvuga ni mu mpfunyapfunya. Rero iyi ngwara ifise ubudahangagwa kuri izi muratunga. Rero iyi mbuto iyi mbuto ya TME amajana 19 ifise ubudahangagwa kuri izi ngwara zose tubabwiye. Ibindi biranga iyi mbuto, uyiteye mu bihe bibereye itanga umwimbu mwinshi cyane. Kuvuga uyiteye mu bihe bibereye ukayikurikirana neza itanga umwimbu mwinshi cyane gose. Imbuto ya kabiri rero tugomba tubabwire ni imbuto iri mu bwoko bwa TMC 30 amajana 572. Kuvuga imbuto rero ikunzwe gukoreshwa muri Afrika y'ubumanuko
na Afrika y'ubuseruko mu bihugu nka South Africa, Zambia, Malawi, Angola na Mozambique na biriya bihugu biri mu manuko bwa Afrika. Ahandi rero imbuto bayikoresha ni muri Afrika y'ubuseruko, Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda n'ahandi bihugu byose biri muri East Africa nko muri Sudan, South Sudan. Iyi mbuto rero usanga bayirima cyane. Rero ibiranga iyi mbuto ifite distance kuri cassava mosaic disease. Kuvuga rero ni ya ngwara isanzwe ifata imyumbati bababwira. Irafite distance, irafise ubudahangarwa wayiteye, izi ngwara nubwo ziza irashobora kugwana nazo bikagenda neza. Rero kandi ibiranga iyi mbuto itanga umwimbu uri hagati na hagati, ariko irihangana cyane. Ni kuvuga iyi mbuto yo ntitanga umwimbu mwinshi, ariko irihangana cyane, iragwana n'izi ngwara kandi ikazitsinda. Ubwoko bwa gatatu bw'imbuto nziza tugomba tubabwire, kandi ni ubwoko buri mu bwoko bwa TME 14. Iyi TME 14 nayo igwanya neza ya ngwara ya cassava mosaic disease. Ni kuvuga rero ifise kandi uburyohe mu mbuto zayo, canke ifise uburyohe mu myumbati yayo. Rero iyi mbuto ni imbuto nziza mukwiye guhitamwo mugatera kugira ngo ibazanire umwimbu mwiza. Imbuto ya kane rero nziza mushobora guhitamo kandi ni imbuto iri mu bwoko bwa Narocas 1, 2 na 3. Ubwoko bw'izi mbuto rero zatowe na Kenya Agriculture Research. Mwumva rero ko yatowe n'iki kigo cyo muri Kenya gisanzwe kigira ubushakashatsi bw'imbuto abantu batera. Iyi mbuto kandi ifite distance kuri cassava brown streak disease. Inayo ni ingwara isanzwe ifata imyumbati. Iyi mbuto kandi ikura neza cyane, zifise uburere bwiza kandi zitanga starch nyinshi. Ni kuvuga rero zitanga starch nyinshi. Starch nababwiye yuko iri mu bwoko bwa amido, ni isukari canke ni poudre ifasha mu njyane n'ama alimentation. Kuvuga iyi starch rero iyi mbuto rero yafasha cyane gutanga starch nyinshi cyane abantu bifashisha. Ubwoko bwa gatanu bw'imbuto ukwiye guhitamwo ni ubwoko bwa MH96 hamwe na 96 agakwego ubusa 68. Rero ni imbuto uyisanga muri Tanzania mu Kulanga. Imbuto rero yatowe na Tanzania kandi ni imbuto nziza ishobora gutanga umwimbu mwiza. Rero iyi mbuto kandi nayo nyene iragwanya neza cyane cassava mosaic disease hamwe na cassava brown streak disease. Nizangwa nababwiye zisanzwe zifata imyumbati. Itanga kandi umwimbu mwinshi cyane. Rero umva ko ari imbuto mukwiye guhitamwo kurima. Iyi mbuto kandi igira gatandatu ni imbuto ya KU canke Q50. Ni kuvuga rero iyi mbuto yatowe na Thailand. Iyi mbuto kandi biranga ifite resistance kuri ya ngwara ya bacterial blight n'izindi ngwara nyinshi zifata imyumbati, cyane n'izindi ngwara nyinshi cyane zifata ibimera. Iyi mbuto kandi itanga imyumbati minini ibereye gukora starch n'ibifungurwa, ugari, fufu n'ibindi byose bikorwa mu myumbati. Rero iyi mbuto cyane ni imbuto nziza cyane mukwiye guhitamwo. Nuko rero izi nizo mbuto tubabwiye ziri mu bwoko butandatu mushobora gukoresha aho muri hose bivanye n'igihugu urimwo, ukarima ukimbura neza, kuko ni imbuto zigize gute zigwana kandi zikanesha izi ngwara zose zisanzwe zifata imyumbati.
niba hari ikintu usigaranye cyangwa ikintu wize muri ino video, ntiwibagire kandi kugira subscribe kugira ngo tugire umuryango munini ya cyane w'abarimyi muze mwumviriza ibiganiro byacu tubaha iminsi yose, uko ntandi muzobisanga atari kuri Vikasava Official. Nico gituma twaje ngaha dushinga no chaîne yacu kugira ngo muze muradukurikirana iminsi yose kandi mushobore kurima imyumbati kandi mwimbure neza. Rero aha turiko twishura abakunzi bacu bagiye baratubaza, rero kandi turashimira abakunzi bacu badukurikirana abamaze kugira subscribe, turabashimira cyane. Namwebwe mushite kugira subscribe turabashimira kugira muze tugire umuryango munini ya cyane w'abarimyi, muze muraronka inyigisho zijanye n'uburimyi cyane cyane bw'imyumbati muri kino gihe kugira ngo muze murarima neza. Bisigaye tuzobabwira video zokurikira, tuzobabwira aho mushobora gukura zino mbuto, ibigo mushobora gukuramwo zino mbuto, aho mushobora kuzibariza. Ariko twamaze kubabwira ko hari imbuto nk'iyi ya Narocas 1, 2 canke 3 mushobora kuyikura muri Kenya Agriculture Research. Rero tuzogaruka tubabwire rero n'ibindi bigo byinshi bivaye naho uherereye ushobora kuza kugurira zino mbuto, hama mukarima mukimbura neza. Turabakunda, bye bye naho utaha.